ubwo buhinga n'ubuvuzi bw'abarundi none koko mwebwe ubwo ni muri bakeya ku buryo ubwo buhinga buzohava buzimangana burundu ya mu bisanzwe mu gihugu abavuzi kama sinovuga ko ari benshi cyane iyi 2024 irangiye ifise intara nyinshi yego z'abarundi bari muri Canada za Australia za Europe na Asia n'ibihugu byinshi byo ngaha muri Afrika yego wagira amahirwe yo produit kamushikira ayifashe vraiment yarambye ati wa muti wawe ni sawa banashima mu buvuzi kama nta nama publicité tuba dukeneye okay burya ikintu cy'agaciro cyo nyene kirivugira mu ntunge ngene mbaje kano kantu yego mu bantu bahurikiye mu groupe WhatsApp menshi ku muratandukanye yego turakunda kubona abantu uzaboma ngo abantu barangiza vuba ngo abantu batagira ubushake ukabona ama post be nayo tu ayerera mugabo bantu ukibaza ni bande bakorera he bafise ubumenyi ubuhe bijya bintu bwa muganga ya murakoze umuntu yo bibona afise ico kibazo arakwiye kubakurikira reka tugire umuco umeze neza no kuvuga abarundi nabo nabantu bafise ubwenge yego no kuvuga ikintu cyose no munsi weretswe kuri social media sikuvuga ko kiba arico ijana kwijana mu gihe utarashikaho gikorerwa bivanye no kuntu ubuzima bwagiye buzimba hari abantu bashobora kwamamaza ibintu badafise Okay, yes, tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ndabipfurize kandi gutangura umwaka mwiza, umwaka wo kwiratrapa, umwaka wo kuba mu bikorwa, umwaka wo kuba mu migambi. Ariko kandi tutibagiye kukingira amagara. Amagara n'iryo soko rya byose. Ni Omdi Shanjima nije ngiye kuremesha kino kiganiro. Uno munsi nkaba nakiriye muganga Damiano Ndayikingorokiye. Turagoye ikaze Damien. Murakoze kuri Agaciro Media. Urazi ko izina ryawe rimbaho kirako mvuze ngo Damiano mengo birasomba ko ngo Damien. Ya ngira nuko nyene ari izina ry'abakurambere. Donc muga ntinde kuderanje. Oya ntacyo bintwaye pe. Okay, mwari kwakuca kuri Agaciro Media kera ariko kandi turabakiriye. Ego reka tubashimire. Ego. Dushimire n'ikinyamakuru Agaciro Media. Kigerageza kugeza amajwi yacu ahatogera. Okay, kenshi je nkunda kwipfuriza abantu amahoro, amagara meza n'amafaranga. Yes. Donc abantu rero murabona baca batangura bagafatira kuri ico cyanyuma gihereza amafaranga. Kaje bavuga ngo Jesu uranyipfuriza ico gusumba ibindi. Ariko burya ivyo tugera ko vyose bajya bavuga ico ngize ngo achievement. Burya achievement yose nituyagera ko kubera the peace. Amagara meza ubuzima butahagaze neza birakunda. Umunsi rero twabahamagaye nk'umuganga kugira tuganire. Ya murakoze. Ya bisanzwe icivugo cya Agaciro Media ni cyiza. Amahoro amagara meza hiyongere ko amafaranga. Ya no kuvuga amahoro atanga ituze. Bigatuma aho utuye hose wumva ko hameze neza. Ya abantu bakomeye tabigwara bafise baronka ico barya bagafungura bameze neza kabisa. Hama amagara meza dokuvuga ko baba bafise sante nziza. Ego. Havuye rero kugira amagara meza abanyagihugu bagira inguvu bagakora bakagera kuri ya mafaranga. Okay. Ico nico rero dukunda kwifuriza abantu. Donc tuvuga ati nukuri umuntu afise ivyo niwe muntu yuzuye. Kurundi ruhande muganga nubwo navuze ngo ni muganga twaretse ko murengira kubivuga ni muganga avuza imiti kama kabisa. Ego imiti kama twakuze jewe washaka ndacyari muto. Ego mugabo nakuze mu karere ndimwo byashika nkamene ku mutwe. Cyambye ati nywa igicuncu cange nywa mubirizi nkoroye ngo n'umutsinduka n'ibindi. Nane ko kera ahubwo mbere ubuvuzi bwari buteye imbere kandi kama. Donc tutaraje mu bukoloni igihugu cacu. Ego uwavunitse nigufa baragyunga. Ndafise n'umubanyi yavunitse ukuguru barakunze kandi no musatambuka neza. Uwakomeretse baranamushona kandi bakoresheje doki buriya buvuzi kama. Ego none iyo miti kama itagira n'amaefe kuko ibiri naturel samples. Ego Uyu munsi
abantu barayitaba wowe kubikoramo. Ya murakoze. Mutubajije ikibazo ciza cyane kijanye n'ubuvuzi kama. Aho mugerageje kutwereka ko kuva na kera atabukoroni burabaho ko yakoreshwa. Yego. Nivyo yarakoreshwa kandi yaravuye basokuru cyane. Ndetse wasanga ari abagabo bakomeye n'abamama badapfa kugwaragurika. Yego. Ndavuga rero kuva aho ngira tugire nko mu bukoroni. Ana ubuvuzi kama novuga ko bwaciwe intege. Donc bwaciye bucika intege. Bwaracitse intege kubera ko basokuru urumva baravuze mwidegemvye niko navuga wo kubandanya bivuza ibimera kubera ko baciye bazanirwa ubundi buvuzi canke se imiti ihinguye muri vya bindi nyene bahora bivuza. Kumbure bije mu yindi shusho ariko. Yego vyaje mu yindi shusho. No kuvuga rero kuva ico gihe nivyo bwaracitse intege ntabwo vyakunze ko butera imbere. Ariko turashima Imana yuko yongeye kuvyura urundi rungano igahagurutse another generation kugira ngo ubuvuzi kama bubandanye nabwo bufise ikibanza kwisi yose. Hari igitabo nigize gusoma cavuga yuko aba bo mu bihugu by'uburengero ndavuga nk'uburayi bigeze kuza muri Egypte. Bona Egypte cyarigeze kuba ari igihugu kinini cyane cyane koloniza abashaka n'ibindi. Yes. Rero hariho ubuhinga bukomeye ndibaza ko none munsi abantu bagirageza kumenya ivy'ubumenyi bwa kino gihe baravya aho ubumenyi bw'abanyamisiri bwigeze kugera. No munsi n'abanyaburayi baravuga bati turavye uburyo bubatse za piramide ibibuye bipima amatoni n'amatoni. None munsi nta mashini zihari zoshobora guterwa bijya bibuye. Atukuntu babishize hejuru ntitubyumva. Rero kiriya gihe ubuvuzi bwabo bwari bukomeye. Wibuke harigeze kubaho izitwa za grippe espagnole zahitanye isinzi ry'abantu hariye mu Burayi n'ibindi bigwara byinshi byashobora guhitana abantu. Mugabo muri Afrika nta ngwara idakira yabaho. Ngo bamaze gushika rero mu Misiri baciye barahura ubwo bumenyi baca butwara iwabo. Bobo baca biga gufata ya miti donc ize mu zindi sura ihingurwe mu laboratoire kandi ko muri ni vyiza. Mugabo nuko baci bahagarika ubushakashatsi rero bw'abanyafrika natwebwe ko muri n'abarundi turimo. Imiti twari dusanzwe tunwa icitangwa kwitirirwa shetani amadini na yaranabifasha bashaka. Cyane cyane. Kuko nk'uyu munsi wewe tuvuze ko uri umuvuzi kama. Ntabagutinya ku buryo bashobora kuvuga ati no umuntu afite imiti ya gishetani. Ya murakoze ahubwo uno munsi hari n'umuntu ashobora kuza kwivuza iwanje nkabona aratangaye. Namubaza utangajwe n'iki nuko mbona ukiri muto. Muri make bari bazi ko biteza kuba birimo abantu bashaje. Yes. Rero abantu benshi bazi ko ubuvuzi kama ari bubi. Ntabwo ari bubi kubera ko uno munsi buriko bukorwa n'abantu bize kumbura ubwenge baciye ku ntebe z'ishure zitandukanye. Ariko kera bari bazi ko bikora abantu babatama bakuze cyane n'abatamakazi bakuze cyane. Ariko ubuvuzi kama burya buri mu mice ibiri. Uce wa mbere navuzi kama usanga bafise amafarmasi y'ahantu babarizwa. Donc pharmacie traditionnelle. Yes. Kubera ko burya umuti ntutemberezwa. Umuti ntutemberezwa. None mbega burya abo babazwi n'amategeko? Ego babazwi n'amategeko kuko hariho urunani ruhurikiyemo amashirahamwe arimwo abavuzi kama bose bo mu gihugu. Kandi mu ntara zose urunani canke ngira iryo shirahamwe ribahuza riremewe na ministeri ijejwe ubuvuzi nyene bw'igihugu. Yes. Riremewe neza. Okay. Ego kuko niyo nujya munsi wo guhimbaza ubuvuzi babavuza imiti y'ikizungu canke y'ikirundi twese turahurira hamwe tukagira umunsi mukuru. Donc uwo munsi usanzwe ubaho ndibaza na OMS irawuzi. Okay. Ego. No kuvuga rero cyo nshima nuko uno munsi atawuri kwarakora ubuvuzi kama mu kinyegero n'uwo bihirahiriye nawe bamukangurira gukorera habona. No kuvuga rero oya ntavyo kuvuga ngo ubuvuzi kama buri mw'abantu bamwe bita abapfumu. Oya n'abaganga. Nk'abapfumu nabo baracyakora? Ya abapfumu barakora.
kumurengera iyo nindi kategori iyindi kategori kubera ko ndaremeje kukubwira ko umugwi wa mbere nuwo w'abaganga bavuza imiti kama ariko bavuga ati twebwe reka tubishyira ahabona ahagaragara dushyire farumasi nimba ari umubirizi nateguye ukabona ko ari umubirizi n'ibyo uvura n'ukuntu bufata ariko hariho n'ubundi rero buvuzi kama bukoreshwa n'abaganga kama mu guca usanga bakoresha nk'udushato tw'udukoko kanaka n'imigenzo kanaka donc muri make umugani wabo naho bavuga imyuka sinzi kuno kivuga bivanye n'imyaka yanjye ko ari imyuka sinzi ibyo ari byo mugo wumve ko abo baganga barahari kandi iyo abikoze akabikorera ahantu hazwi atinyegeza urumva ko ari umuganga nyene nawe ariko kumure mwe mugira amafarumasi urumva aranemewe na leta ariko nta mufuma akorera ku mugaragaro uno munsi rero hariho ishirahamwe ishirahamwe rikangurira abapfumu kuva mu kinyegero baza habona usanga bari mu ishirahamwe uyo ushobora kuvuga ati ujya rupangu hajya cyangwa ijya mezo cyangwa kwibara ari naka arakorera umufumu ariko uwo mwanya ntubwite umupfumu mwita umuganga okay ibyo n'ibindi jewe dami nakunze kubona abantu bashaje ego harabayeho donke nyito twitane nka orale kubera ko sogokuruza wanje azi kuvura ibi nibi asiga vyigishije umuhungu wiwe akavyigisha jewe ndumwuzukuru wiwe gutyo twegeye tubihererekanye cyane ubwo buvuzi rero kuba batama biko genda badusiga kandi kubera ko umunsi kumurengira ngo n'ibinyamakuru cange amashengero ana ibinyamakuru iyo bitanze ijwi rigera kure n'amashengero yatanze ijambo runaka rigera kure ngabo ntibiriko ntibari abantu ne ariko aravugirwa ubwo buhinga n'ubuvuzi bw'abarundi none koko mwebwe ubwo ni muri bakeya ku buryo ubwo buhinga buzova buzimangana burundu mu bisanzwe mu gihugu abavuzi kama sinovuga ko ari benshi cyane nk'ubuvuzi bundi bw'ikizungu yego nuko kuntu nyene ubona nyene ko ubuvuzi kama butaboneka ariko no munsi ino generation iriko yongera kububonekesha iyo rero tanga umuti kama umuntu kamugira umumaro wawuhaye yego yaje kuzanira uwundi yego wanashima mu buvuzi kama nta n'amapublicité tuba dukeneye okay burya ikintu cy'agaciro cyo nyene kirivugira yego nta publicité tuba dukeneye kuko ndakuvuye ejo uwo nyene uraza umugenzi wawe nakabwira wowe ati ngo ndakwerekesha aho bamfashije nawe kuburi bumufasha nivyo kabisa wow ego none uyu munsi donc dufate jendi bwa nka 2023 ndakeka we ari bigano twakoze abantu barasobanukirwa ibyo ari byo kandi nakeka ko abantu bashobora kubagana none mugabo uravye nk'uyu mwaka turangije wa 2024 ego ibibazo donc mashobora kwakira bihanze abantu muri ibyo bijanye n'ibyo mufasha mukoresheje imiti kama ibibazo nyamukuru wabonye ari ibihe murakoze 2024 twarahuye n'ibibazo by'ingwara nyinshi ku barundi baba mu gihugu n'abarundi bataba mu gihugu baba hanze y'igihugu n'abari hanze y'igihugu barabashorera iyo miti cyane okay ahubwo hari n'igihe usanga nk'abantu bakenereye imiti yacu baba bari hanze gusa ikibazo nuko kenshi bacabura ukuntu bashikira byoroshe mugo ubu bari ngaha mu gihugu imushikira byoroshe kuko kwiyunguruza si ibintu bigoye mutura urungika ukarara mushikiriye mugabo abari hanze ari gihe usanga izi transport zijana ibintu hanze zinabizimba cyane nka za DHL sanga izimba cyane rero ariko nayo siyo kuko iharura uburyo ibijya bikoresho byayo ibironka yego ariko hari igihe cyo tumubwira ati ukazoza muri vacances uzocuhitana wa muti genda ujya canke haje umugenzi wawe uzutume nubwo buryo imiti kigenda kuko i 2024 irangiye fisinahe nyinshi yego z'abarundi bari muri Canada za Australia za Europe na Asia n'ibihugu byinshi byo ngaha muri Afrika yego wagira amahirwe yo produit kamushikira ayifashe vraiment yarambye ati wa muti wawe ni sawa
wow warankijije rero na benshi bava muri Canada bakaza kunshimira. okay uwo mwaka narakiriye babiri. wow Mm. ariko ivyo bibazo nyamukuru wasanze ni namoko y'ingwara izihe? Ya benshi nakiriye ndabivuga mu mice y'abantu kubiri ku mpande za igitsina gore n'igitsina gabo. Narakiriye abo bantu cyane, no kuvuga duhereye ku gitsina gore narakiriye abagore bakunda kugira ibibazo byo mu myanya ndangagitsina, ama infection, abagore bagira ibibazo by'ibivyimba mu gitereko, canke se kuziba kw'imiyobora ntangangore. okay Ivyo bibazo birigobokiza cyane. Canke gasanga umugore ntagira ubushake bwo kubona n'uwo yashakanye. okay none mugabo nk'ubu gatoya muvuze duhere ku ma infection izo infection ziba zatewe n'iki? Ya infection ziterwa n'ibibazo bitandukanye. Infection burya je hajya ndaziharura yuko ari nk'umwanda. Impamvu ko zikomoka ku mwanda, so kuvuga ko abantu bazigwara baba ari abantu b'imicafu. Oya, ahubwo hari igihe bazigwara bipfanye n'ahantu bagiye kwihagarika kugira petit besoin canke grand besoin, cyane cyane nk'ajya ahuriye abantu benshi public. Cyane cyane benshi bandura ahantu hari public. Ahantu benshi rero bakaza barahigorera cyane, bakayirinda kugiyeyo akahakora. Kubera kenshi ari igihe usanga ugiye muri toilette kana aho ugasanga agiye ntacakoze kugira ngo iriya myanda yiwe igende. Ivyo bintu rero boraba bakagira isuku mu matwarete cyane. Abandi nabo nibaza ko urabona nko mu Burundi, si no mu Burundi gusa ni muri Afrika, twiyambarira ivyambarwa vyo mu mabaro. Ibaro nizera neza ko ari impuzu, ni impuzu ziba zarambuwe yambawe ikambugwa, niho hama izanwa ngo twambare. Yego, Abarundi rero abizi, ari umuntu agura agahuza akabona amenga ni gashasha kubera kajya ga parfait, gahita yambarira cyane cyane ko ziba zinagugwa make. Turiya tu anda uya rero hise wambara utayicishije mu sabune yiwawe, nimba umuzungu yayambaye nawe yarabigwaye, nawe uhita ubigwara. None impanuro nuko kumbure zijya mpuzu bitewe na mikoro make kumbure y'abarundi, zijya mpuzu zirabazimbukiye, kandi hari gihe ziba ari nziza. Ego. Donc impanuro kuri wewe nk'umuganga imbere ko yambara bazobanze kuyimesa. Ego, nico kintu ca mbere. Bakoresheje ihe sabuni? Isabune yose bazi ko yica uducafu. Zirahari, ariho amasosiyete menshi ariko aragukora isabune z'amazi. Ego. Canke izi sabune nyene zisanzwe zimesa. Ego. Umuntu agahozo kiwe yakaguze kubera ko ziba zinazimbutse kandi bigahwana n'uburyo dufise. Ari abantu benshi babaho biyambara izo mpuzu nyene. Bobanza bakayicisha mu isabune n'amazi meza, amakayanikira bucafu gapfa. Mwavuze kandi kubijanye n'ibivyimba. Yes. Ivyo bivyimba biza mu gitereko kumbura urumva nibaza ko ico gihe haba hari kibazo cuko umuntu atokwibungenga. Ego. Navyo biba vyatewe niki? Ya no kuvuga abigemesha nk'abadamu bagira ibibazo by'ibivyimba mu gitereko. Ego. Canke mu nda. Ibivyimba navyo ni ingwara ikomeye, si ingwara yoroshe. Kuko burya ikintu kikubuza gusama. Ego. Ko aho hanze hariho benshi usanga byaravujije ko bosama inda. No kuvuga rero hariho ababigwara, hariho ababigiramwo uruhara kugira babigware. Hari usanga baba barafashe nk'imiti myinshi iyiboneze uruvyaro. Donc ikingira gusama bakiri wabo donc kera ugasanga ni nk'ivya kera. Yes. Bigize ingaruka mbi nyuma y'ikindi gihe. Cyangwa ugasanga mu miryango iwabo banasenge na banasenge babo barabigwara. Donc ni ibintu vy'akaronda hereditaire. Akaronda k'imiryango. Ibindi nyene ugasanga nyene. Mugabo none biravugwa. Ya biravugwa. N'imiti kama. Ego. Biravugwa. None ari bivyimba biri ndani. Biravugwa kuko ndafise intahe. Sama couple menshi mugabo makeya ndazi ko narafashije ico kibazo. Ego. Bagakira burundu. Ego. Okay. Kuko urazi ko nama operation yavyo arabaho. Operation zavyo barabibaga. Ahubwo je narinzi ko nubundi kugira bikire harinda kuba ama operation. Oya si bose bavye operation. Umva en fait hariho ama eta. Aho kuntu ugenda nko kwipimisha, niyo mpamvu burya nk'aba mama n'abakobwa baba bakwiye ko amabipimisha kugira ngo bamenye sante yabo kwimeze ngene imeze.
si n'abakobwa gusa n'abagabo tuba dukwiye kwama twipimisha Okay. kubera hari igihe wipimisha ugasanga turacari dutoya ico gihe rero tukiri dutoya bitarakura cane tuba tworoshe kumure tuba kuduhonya. tworoshe kuvura Okay. mugabo Mwa- iyo vyarinze gukura Eh. swate batakubwiriye operation urumva hari igihe nyene inzira ya nyuma ari operation Yego. muga iyo bitari bwakure cane be binini bigere ku rugero rurengeranye urafata ariyo umuti icatsi kamo ushobora gufata ugakira vyihuse. Donc byumvikana ko iwawe birashoboka. Yego imiti irahari. Okay, aho mureko mutubwira ku bibazo vy'abaje babagana bafite ibibazo ku bakenyezi. Yes. Canke nabigeme kumbura. Yego. Hama ku bagabo. Mwakiri ibibazo bihe. Abagabo nabo barafise ibibazo bitari bikeye. No munsi ntitwareka kubivuga. Ariko abagabo hanini nabo sibo. Kuko biva ku mihangayiko yo kurondera umuryango. Yego. Kwiyumvira ngene uza gutaha wagiye kurondera ukabura. Bihungabanya umubiri. Hariho amahormone y'umubiri acareka gukora ivyo ari gukora. Yego. Gasha bituma umugabo agize ibibazo bitandukanye mu bihimba bitandukanye. Swate umugabo ashobora kugwara depression kubera ivyiyumviro vyinshi. Ashobora kugira ihungabana ryo kurangura amabanga y'abubatse. Gaca agira bije bibazo vyo kurangiza vuba. Gucika intege. Ndetse ico gihe usanga ataniyitaho kuko usanga apfa ntarabi imirire ntarabi ivyo afungura. Kubera kugira ngo umugabo agire imbuto zikwiye spermatozoide zikwiye kandi kumuri zikomeye zinakomeye bivana no kuntu yitwara mu byo afungura. Okay. Muri ico gihe rero bivanye n'imyitwarariko myinshi agiye usanga no kurya hariho n'uhita aryama uko nyene nta kintu yafunguye anafunguye ugasanga afunguye ibintu atanyunganira mu birimwo gasanga rero abagabo ku kijanye no kurangura amabanga y'abubatse vyaranse. None kumure iyo babituye murabafasha? Ya nk'abagabo bagira ico kibazo kenshi turabanza tukaraba se kicazananye hehe. Iyo cazananye ivyo mukabimenya gute? Murabapima mbo bica muri consultation mukaganira niki? Ni consultation yo kuganira. Yego. Ndakumviriza. Burya hajya kenshi nk'abantu biyahura. Nuko bagira ibibazo bikabaremera bakabura uwo baza kubitura. Okay. Ya abantu benshi baronkaho uwo batura ikibazo mbere yuko agira icakora. Ni bake baba biyahura. Okay. Okay. Ni mo ntunge ngene mbaje kano kantu. Yego. Mu bantu bahurikiye mu groupe WhatsApp. Menshi ku muratandukanye. Yego. Turakunda kubona abantu uzamo ngo abantu barangiza vuba ngo abantu batagira ubushake ukabona ama post be nayo tu ayerera. Mugabo bantu ukibaza ni bande bakorera he bafise ubumenyi ubuhe. Bijya bintu ga muganga. Ya murakoze. Umuntu yo bibona afise ico kibazo arakwiye kubakurikira. Reka tugire umuco umeze neza. No kuvuga abarundi nabo nabantu bafise ubwenge. Yego. No kuvuga ikintu cyose no munsi weretswe kuri social media. Sikuvuga ko kiba ari cyo 100%. Mu gihe utarashikaho gikorego. Bivanye no kuntu ubuzima bwagiye buzimba hari abantu bashobora kwamamaza ibintu badafise. Badakora. Hariho nabandi bamamaza ivyo bakora kandi bafise. Yego. No kuvuga hari publication kanaka wabonye woshikaho hano karako vya bintu ari byo kuko nibuka igihe dusangura gukorana ikiganiro wewe hariho abantu benshi bashika baje kuraba gusa reyerema ko ari byo. Yego. Urumva aje kugira curiosity gusa. Uwo muganga avuze imiti kama nivyo arabaho. Yego. Iyo miti uhashitse hakorera urayibona. Yego. Yego benshi narabakiriye kandi mu nyuma uwo muntu araza akagushorera agize ikibazo. No kuvuga rero umugabo iyo yagize dusubire gatoya ku bibazo by'abagabo iyo umugabo yanyituye akambwira jewe bimenze uko ndabanza nkasubiza inyuma nkamubaza ese ukuntu kubahe ukuntu nkamenya source y'ico kibazo. No kuvuga ari depression ufise umva cerveau ibiri mu kajagari. Ndaguha rero ingaburo ufata cerveau isubiza cerveau ku murongo. Okay. Kongera ukaruhuka neza. Hama ifise ibibazo byo kurangiza vuba
hariho ibiterwa n'amibe. Inzoka y'amibe burya igera mu ngingo zose z'umubiri. hajya amibe burya icyo kibazo nayo iraprovoke kuri yo noze. Amibe ni ya mbere. Avuye ibibazo by'imyitwariko by'amadepression by'ubuzima hagaruka amibe. Havuye amibe haca haza prostate ku bagabo. Amwe rero ni isukari nyinshi mu mubiri. Aho ca wumva ku bantu rero banywa ka kantu kenshi cyo vyumva. Biga gatoya muganga uyu munsi turi mu gihe hari ibinyobwa by'ibinyasukari byinshi. Yes. Hafi ya byose ibyo turonka ibinyasukari. Irya sukari burya ntacyo yonona ku magara y'abagabo nkuko muvuze ku bintu bijyanye n'amabanga yabubatse. Iyo tubonye ko mu Burundi mu gihugu hariho abagwayi ba diabete no kuvuga ko baba benshi kuko nayo ifatwa mu mice itandukanye nayo ne hariho y'uruhererekane rw'imiryango gasanga sokuru na sokuruza barayigwaye canke banyokuru na banyokuruza n'abandi rero baca bayigwara ko ari diabete zibiri type 1 na type 2 no kuvuga rero havuye y'uruherekerane abandi bayigwara bivuye ku ibintu twihereza by'ibinyasukari cyane cyane byo mu nganda. Kuvyihereza ntivyari bibi kuko umubiri wakenera isukari. Mugo hari umuntu acarenza kandi bijya turenza nivyo biza kugirira amagara nabi. Okay. Yego. Good. Uyu munsi muravye mutubwiye ibibazo bimwe na bimwe. Yes. Ngabo hari utundi tugwara twa hato na hato. Cyo munsi ndashobora kugwara malaria cyangwa kumbure. Jewe ngira ngo bakunda kumona kuri Agaciro Media. Urakunda kubona ko nama nambaye filme cyangwa amarori mu maso. Yes. Ni kibazo c'ingwara z'amaso. Ariko ndavye mu bavyeyi bacu cyangwa abasokuru bacu ntawahoze yambaye amarori. Yego. Tufate kwico gizo ngwara zitabaho canke nimba zarabaho bari bafite ibyatsi bashobora kwifashisha bikabavura iyo ntuze. Izo ngwara iyo zigeze mu miti kama ziravugwa. Ziravugwa kubera ko ugira ikibazo c'amaso ahanini umubiri uba wagize carence ya vitamine A na C. Okay. Biba ari bikeya mu mubiri. No kuvuga uzorabe ukuntu abakera bafungura. Barafungura ivyamwa, bagafungura ibinyantete, bagafungura ibibogaboga. Uno munsi ari umuntu utobwira kurya imboga ngo yumve ivyo ari byo. Umuntu utobwira kunywa amazi yumve ivyo ari byo. Aho umuntu utobwira kugira siporo yumve ivyo ari byo. Rero je mpora ndaba turashobora kwanka kubaka umubiri ngo tiko turarondera ubuzima cyangwa ubutunzi ariko tukazogaruka kongera gutakaza bwa butunzi dushaka kongera kuramira ubuzima kubugarura bwamaze niko buranyerera burya itunga rya mbere ry'umuntu namagara iyo utafite amagara meza n'ubutunzi ntaho buva bisaba kubanza kugira rero amagara meza. Donc uyu munsi mukore hano mu gisagara ca Bujumbura nk'umuntu ari Makamba umuntu ari mu Kirundo kuko iyo muri ko nibaza ko tuvuze bike kumure mu byo muvura canke mufasha abantu ariko ngira ngo nk'uwo bakenera bitewe n'ikibazo yobabaza ko mu gishoboye canke mutagishoboye none abantu bari muri izo ntara za ruguru i Bujumbura habera kure no kuvuga twebwe kenshi umuntu akunda kubona ivyo dukora yashitse aho dukorera. Urasa izo ngwara zose bibaza ko zitavugwa ari gusanga tuzifitiye ibisubizo biciye mu ngaburo muti. Hama ku bakunda kutwitura cyangwa kutuvugisha bari hirya no hino nta numwe ntaratunganiriza. Nta numwe utaratunganiriza. No kuvuga wowe uvuze ati jewe nkeneye ingaburo imfasha iki kibazo iki simfa kuguha kuko mbanza nkakumviriza nkabona neza ko uwo muti canke iyo ngaburo uyikwiye vy'ukuri. Ndayikurungikira nibaza ko mu Burundi tana hamwe ndayirungitse itarari dashitse. Burundi ni butoya ko ubone. Nta hamwe irari dashitse. Kirakigushikiriye mumbwiye ati umuti nawe utoye cyanda nakubwira ati rero ufakoresha kunuku ntuce kubiri nivyo nakubwiye. Unkundira sino genda ntabaje kino kibazo. Urabona jemo ndakuravye mu maso uracara umujene cyane. Mugabo none nk'ivyo bibazo by'abubatse
ashobora kuza umuntu w'imyaka 40 50 canke irenga iyo bagushikiriye barubaka kubikubwira cyangwa abaganga nyine mufatwa nk'abakozi b'Imana. Musanzwe ikintu nakubwira ukuri kuvuga uwukuze bamba ukuzi ni kuvuga uwukuze. Rero nimba hariho nimba Imana yararemye ibihimba bimwe bimwe canke nimba yararemye umuntu agizwe n'ibihimba byinshi yashiraho n'amazina umva kuza kumbye ukuza nka kwakira ukambira ati mfise ikibazo kuri iki gihimba ni ibintu bisanzwe na cyane cyane ariko yuko abaganga bafise akaranga mutima nk'abaganga kugumya ibanga. Yes. Sugenda uravuga ngo nakango twayazivi ngo afise ibibazo ibi n'ibi we sivyo byakuzanye ku isi. Abaganga n'abavuga butumwa burya nukuri ego ubutumwa buciye mu gukiza ubuzima bw'abantu. Nabavuga butumwa kandi ubutumwa burimo indero na discipline nyinshi n'ubukerebutsi n'ubwitonzi nukuri ego. Nuko sinzi ko ngira ari cyo tworenza ko kumure ngira ngo turagiza n'ikiganiro. Ya nta byinshi tworenza ko ndazi ko benshi bazokiraba kino kiganiro. Uzogira ikibazo ndazi turaza gusiga nimero zacu kuri screen. Benshi bazoduhamagare batubaze canke mbere twe tunaryoherwa iyo umugwayi yishikiye aho dukorera. Okay. Kugira ngo ya mazinda yaramurimwo ahere. Kandi kumure muyage iyo yazi mubonana birasumba ko kuvura umuntu ari hafi n'utari hafi biragoye. Biragoye hama mutanga adresse ariko hariho umukorera. Ego aho dukorera ni Ville inyubakwa ntabwo iri kure ni inyubakwa iherereye hepfo y'iki kiraro baca hejuru no hasi. Donc kija kuri Saint Michel. Iki kiraro kirabana na Saint Michel. Biri gurafata iyi pave ucubandanya umanuka hepfo gatoya. Ucubona inyubakwa yitwa Galerie du Boulevard. Etage y'ibiyo by'icatsi. Inyubakwa nziza. Mu muryango A28 niho dukorera. Uhageze uhita ubona n'ibyo twakorera kandi uhita uhibwira. Nukuri. Harisa. Okay. Ngira ngo nosaba n'abariko radukurikira hari kino kintu niyumviriye ariko abakunzi bacu nibagishima tuzogikora. Yes. Birashoboka yuko muhora mudusangizaga muganga naye ndabisabire ngaha nyene direct ko muhora mudusangiza ubumenyi ku bwoko bw'imiti kanaka. Uyu munsi ndashobora kuba ntazi umuravumba ufashiki akamaro kawo nakaye. Ndashobora kuba ntazi umukaratusi uyu munsi wofashiki ku buzima bw'abantu. Kiretse ko tujya kuwucana no kuwubakisha n'ibiki mugabo kubijanye n'ingwara zishikira abantu hari cyo ufasha mu bidukundiye. Ya reka tubashimire yego ico gisabo cyanyu. Ubwo bumenyi bwose mwifuza turabufise. Okay. Burahari ahubwo umwanya n'uwi wanyu kurondera amaho tangure tusangiza abarundi. Yego. Baba bari mu gihugu canke abatari mu gihugu. Nari nsanzwe muranca no kwisamirizi yitwa Ejo Heza FM ubwo bumenyi nkabucishako. Ndazi benshi baramaze kutwumva. Okay. Ego. Okay, nuko je ndabashimiye namwe bakunzi mudukurikirana mubishimye byandike mu bitubwire maze tuzoshe tugena umunsi tuzohora dushikiriza ico kiganiro. Yes. Ha weekend samedi cyangwa dimanche abarundi ukabazi ko ico kiganiro ubwo bumenyi baza kubuvoma. Nuko je ndakukingurikira ko mwafashe kano kanya musangiza bino vyiza abarundi n'abarundi kazi. Ego reka tubashimire nka Agaciro Media. Ko twasanze Agaciro Media mwaje hageze. Murakoze. Ko mu bantu nzobura ico ndabaha. Ndabashimire cyane ndanabasabire ku Mana. Kandi nta nico nzobura nyine ndanabaha. Ni Agaciro Media. Okay. Ego. Murakoze cyane abasigaye nimwagirirwa neza muzokwibuke mudushimire. Nuko tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha mwari kumena Omdishanima. Bye bye.